Bana b'Imana dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu. Ngarutse kandi gutanga intahe. Tugeze mu gice cya gatatu muri Australia. Ubwo rero twatanguye i Burundi, tuvi Burundi tuja muri Tanzania. Noneho rero ubu ngiye gutangura kubabwira intahe y'ingene byangendekeye muri Australia, n'ingene kandi Imana yankuye mu byaha nari ndimwo, ikaba yantoye kugira ndayikorere. Haleluya, amen. Hejuru y'ibyo rero nkuko nama ndabigenza, ntanguye intahe y'u Burundi narirondoye, nongera narirondoye no tugeze na Tanzania kandi narindoye. N'ubu rero imbere yuko ntangura kuvuga intahe muri Australia, kuko nabonye hari benshi babisamiye hagati, ubwo rero nabo ndabanza nirondore, hanyuma senga Imana kugira yoyo yatanguye kumpa uwo mutima wo gukora, wo kwiyumvira gushingira intahe ari we wese, Imana izokomeze kubana nanje. Rero narababwiye jewe niyitwa, ariko reka mbanze senga Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Butatu bweranda Mana imwe, jewe Zipora umusavyikazi wawe, ndagushimiye cyane kongeye kumpa umwanya mwiza nk'ubu kugira ngo mbandanye gushingira intahe abo dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu. Ndagushimiye cyane. Rero Mana, urakomeza ubane nanje mu bikorwa byanje bya misi yose byo kuvuga inkuru nziza. Urakomeza ubane nanje, hanyuma kandi urakomeza ubane nanje mu ntahe ndiko ndashingira uwo ari we wese, kandi nzigire benshi zofasha abababaye nk'uko nigeze kubabara, baze bayibonemwo kwihangana, kandi baze babone ko uri Imana atanahamwe udakura umuntu. Mana yanje rero, urahezagira abo bose tumaze kuganira, bambwira ubuzima baciyemo, bambwira kandi ko intahe yanje yabubatse. Warakoze, niyo mpamvu washimye ko shinga intahe kugira uwo ari we wese amenye ko uri Imana ikomeye, kandi uri Imana ugirira neza abagusaba bose. Urakoze rero, ukomeze kubana nanje n'abakwizigiye bose. Ni mu izina rya Yezu Kristu senze nizigiye, hamwe na Mutima wawe Mweranda, ukomeze uninazwa ku isi no mu ijuru no mu myaka yose, amen. Ku izina rya Data, rya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bana b'Imana, nitwa Zipora Miburo Everine, ndi Umurundikazi, navukiye mu gihugu cy'u Burundi, ariko mfise ubwenegihugu bubiri. Ubwenegihugu bwa mbere ni Burundi, ubwenegihugu bwa kabiri ni Australia. Hanyuma navukiye mu ntara ya Ngozi, muri province ya Ngozi, muri komine ya Mwumba, muri zone Buye, muri zone Gatsinda. Hanyuma nkaba ndi umumama, mfise abana 5, abahungu 4 n'umukobwa umwe w'imyaka karibu 9, imyaka 8. Hanyuma nkaba mfise imyaka hagati ya 47 na 48. Hanyuma nta mugabo ufise, ariko kandi sindi ku isoko, narabanye n'abagabo mbese barenze umwe, nabanye n'abagabo 3. Ariko kandi ndibaza ko mu buzima bwanje ata wundi mugabo tuzongera kubana, kuko naramaze guha ubuzima bwanje Imana. Kandi ndashimira Imana ko yarampaye abana, impa kwitwa mama w'abana, kandi ndazi ko nzitwa na nyogokuru umwanya uwo ari wo wose. Ndashima Imana rero. Hanyuma twaravuze ku ntahe, kandi mu Burundi ndafise abavukanyi, ibintu nk'ibyo basi. Twaravuze rero intahe y'u Burundi, intahe ya Tanzania, ubu rero tugeze Australia. Ibyo muri Tanzania ntabwo nabivuze ku burebure, kuko
byari gufata umwanya munini cyane. Rero ngeze muri Australia, nageze muri Australia itariki 5 z'ukwezi kw'icenda muri 2006. Hanyuma ngeze muri Australia, nageze ku kibuga cy'indege ahantu hitwa Sydney, niho natanguye kubona abarundi, umurundi ego mbere bara abarundi kuko umenga narahabonye nka 3, ariko mbona umumama ndamuganiriza ambwira bike mu byino, aranambwira ati wewe ugiye mu ntara yahe, ndamubwira ko je ngiye mu ntara ya Melbourne. Rero subiye inyuma gato, igihe nari nkiri Tanzania turi mu masemina hahandi Kanembwa turindiriye indege, na baradukoresha amasemina. Rero bariko baradukoresha semina iyo tuzoja, abandi barabaha ibipaki mbwa byaba ari binini by'amabahasha nk'uku, hanyuma nyene ugatabura ukaraba impapuro zirimo, ukaraba ibirimo, ugacubona intara ugiye kujamo. Rero abandi nitwari bake, abandi barabahaye ibyo bahasha, mugabo jewe n'umuryango umwe ntibaduha ibahasha. Hanyuma watukoresha amasemina aratubwira ati rero mwebwe iby'iwanyu ntibiraza, ariko nibyadushikira tuzobabwira, atariko abandi nubwo. Rero aca atangura gusigurira abandi iyo bazoja, atangura gusigura Australia uko imeze. Akavuga ati abazoja ipefu hameze uku, akabivuga. Abazoja Adelaide canke Tasmania hose akavuga. Abazoja Sydney, abazoja Melbourne hose akaba asigura. Mugabo jewe naho nari nkiri mu makambi, abari baramaze gushikino baravuga amakuru yino, bakarungika n'amahera ku bagenzi babo bari hariya. Hanyuma nyene bakavuga ati hariho umuntu bazana bakamushikana ahantu heza, n'urundi bazana n'abandi bazana ugasanga babajanye ahantu hameze nko mu cyaro. Aho rero nkacanza ndasenga Imana, ni Imana wozombabariye ukanjana ahantu heza shobora kuzumva umunezero. Ubwo rero turi muri ayo masemina, jewe rero ntarose iyo nzoja n'uwo mupapa n'umumama wiwe, umuryango wiwe. Basi nkaca numva ati burya jewe bazonjana hariya, burya bazonjana hariya, kuko muri jewe uwo muntu yatugirisha amasemina yari yatubwiye ati abaja, ati igihugu cya Australia umugwa mukuru ni Canberra, kandi kugira haboneke Canberra nuko abari Sydney bavuga ati umugwa mukuru ube muri Sydney. Melbourne nayo ikavuga ati no, umugwa mukuru ube Melbourne. Ati gutyo bagaca byabaye mw'ingorane, baca bafata igice kimwe cya Melbourne n'igice cya Sydney, baca bashiramo umugwa mukuru ariho yitwa Canberra. Aratubwira ati aho rero nta mpunzi bajanayo. Aho mba ndumva ko ntojayo. Ariko nkumva atari komana, wonka nkaja ha Sydney canke ha Melbourne, nkumva ko kwigira ahantu wegereye umugwa mukuru ari byo byompa amahoro, niko nipfuza. Basi rero twaragumye aho, jewe buca tuja kurira indege, niho rero twabonye uwo muntu batuzanira ati babandi barahamagara ati naka, bakaguhereza ibahasha, na wa muwundi yari yabuzi atari yahawe ibahasha. Duca twisanga turi imiryango ibiri izoja mu ntara ya Melbourne ariyo Victoria. Byarashimishije, naranezerewe cyane ko navuga nti ntacyo kizima hegereye Canberra ku mugwa mukuru. Imana idutabare cyane. Basi rero harageze rero ko tuja kurira indege, turirinda indege isanzwe iratugeza muri Kenya. Tugeze muri Kenya tuambara nk'imisi 2-3, ariko ndi mu kirere cya Kenya, indege iriko iruruka
kururuka turi hejuru bwari ku mugoroba nararaba igisagara kiri muri Kenya nkavuga atari ko burya satwi ese bo turekera kuko nabona matara yaho nkumva ati naho twokwigumira ariko twarahamaze iminsi 2 canke 3 kandi twaba turi mu rupangu utonasohoka hugaye utonasohoka mugabo batugaburira batugirira icyari cyo cyose nyuma rero turagenda gufata indege tufashe indege rero yadukuye muri Kenya idushikana ahantu yitwa ndumva ari muri Singapore twaciye basi hanyuma turageze urumva uri mu ndege ukiyumvira none turi mu ndege izoshika ryari ibintu nk'ibyo hanyuma twageze rero aho hantu nyimba ariho Singapore nkabona abantu urumva aho twahindutse kubona abirabure benshi naho muri Kenya kwanza muri Kenya nta nabo twabona tarabo twari kumwe mw'icyo gipanga baja za Amerika za Canada ahatandukanye ibintu nk'ibyo ariko ubwoko bwishi harimo n'abazungu bari bimpunzi nyene bariko barajanwa kuronka ubuhungiro mu bindi bihugu basi rero aho rero nyimba ariho muri Singapore nabonye bijya bavuga ngo ni birifiti canke ibirifiti tugera ahantu hariho umuzungu yari yaraje kutujana abitwa ko bari bagiye muri Australia yavuga icyongereza natwe twari bihuyije mugabo muri twebwe harimo umusore yarazi icyongereza nubwo kitari kisha ariko yarazi icyongereza we yaragerageza kuyivuga kandi turi mu nkambi hariho umuntu twaza tuvuga ati azi icyongereza ati tubwire twanatanguye kukiga icyo navuye mu nkambi nzi kwari kuvuga ngo give me water gusaba amazi canke food ariko hasi cyari mu mutwe yari water nibwo rero turi mu ndege baratugaburira ibyo kurya biryoshe amaspaghetti ibyo kurya biryoshe mugabo ntitwajya kuko ntitwari tubizi ugatora agakate niko twashobora kumenya ugatora agakate ibindi bakabisubizayo ibyo kurya bimeze neza kindi nacyo bakaduha ama-apple mu cyongereza n'ama-apple mu kirundi n'amapome mugabo byiza ukavuga nibi baduhaye nibiki tukabona abazungu barajya mugabo ntituje niyo mpamvu tudakwiye gusuzugura abandi tudakwiye kwibona kuko hari ahantu ugera nawe wita ngo warize canke nguzi ibintu bikagukamana ibyo biyapo tukabita munsi y'intebe twicaye ko zo mu ndege basi rero uri mu ndege ugasinzira ukanduruka ukikangura kwanza bamwe baranaryamika intebe bakamengene babigeza mugabo bamwe twebwe bitwa impunzi indege yaratunyuzura tukabona abandi n'imbere zabo duteleviziyo baraba ibintu basubira mbese ibintu nk'ibyo rero aho muri Singapore niho twabonye wa muzungu yaradushorera nyene hanyuma tubona tugeze ahantu hanyuma turahagarara arafyonda ahantu hanyuma aravuga aratoranya bamwe arabakumiraye abandi aratwereka nk'uku ngo niturindire turavuga ati none ibi nibiki bamwe burira ikirifti canke se igishoferi mu cyongereza left mu kirundi mu cyongereza mu kirundi bavuga nyimba ari kirifti basi igishoferi basi turito umwe wese agaca yiyegereza biwe kuko tutazi biriko biraba tubona kiriyugaye hanyuma mbwa turiko turabaza ati none nkubu bajanye nkubu bigenze gute tubona abandi tubona mu mwanya mutonya tubona kiriyuguruye nta muntu arimo wa muzungu gusa none abandi bagiyeho yabashizehe bana b'Imana hanyuma twinjiza natwe turinjira twinjiye tubona fyondagura ahantu tubona gihagurutse urabyumva ariko nyuma ubona cyuguruye kigushikaniye warugiye turibura basi hanyuma nyene ariko ikindi kintu naryohewe natanguye
kugendera ko nkumva naryoherwa aho nyene muri Singapore urumva hariyo bijya binjiramwo na twa tundi usanga tugenda nk'uko umuntu agahagarara ko tumujana canke se n'ibindi usanga biduga nk'uko ubu bikakuduga niyo ugiye ibintu nk'ibi rero nkabona abazungu batugenda ko n'udushakoshi mu ntoke canke nkibwira ariko icyompa kajya akantu nkakajako mugabo tukaza dukurikira wa muzungu basi rero nyuma y'abazungu aratubwira ngo tugende ngo tugende ko bamwe baratinya ariko je ndemera ndajako n'abandi bamwe barajako ndajako ndahagarara ko nyene karanjana mugabo ugacunga kugira kagushikanye uveko narabona uko abandi bagira numva ntango kugira hape basi rero gusa twarafashe iyindi ndege iyo ndege rero yaje kudushikana ahitwa Ipefu nubwo nibuka neza ariko ego ndumva yadushikanye idushikanye Ipefu abaje Ipefu rero bari bashitse aho niho rero abo twari kumwe kuko twari benshi ntitwari bake twatanguye gutandukanira hanyuma rero jewe n'uyundi mu mama nawe na ya famiye hanyuma turagenda twurira indege n'abandi bitwa ko bagiye muri Sydney naho numenga hari hagiye imiryango ibiri nyuma atari itatu ego yari itatu tugenda aho baca baratujana kandi kuva Ipefu nubwo Australia ari igihugu kimwe na Sydney hari kure nyene amasaha 5 ararenga ndumva umenga hafi amasaha 6 canke 7 uri mu ndege hanyuma dushika indege rero turashika ahantu hitwa Sydney tugeze ahantu hitwa Sydney naho tururuka hanyuma ubwo ni kubona gusa ukurikira abandi aho bariko baraca bava mu ndege ukurikira ntuzi ugiye noneho ariko wa wundi yavuga ikirundi tugiye hamwe twaravugana ariko nyuma tugeze aho hitwa rero Sydney niho natanguye kubona abarundi bavuga ikirundi ndahabona umumama umwe aravuga ngo ndamumenya arambwira ngo yo ngo kumbe ngo nawe ngo ni wowe naka nte hanyuma ndamubaza ntese ibyo ngaho muri Australia bimeze gute ngo ntangora ariko bana b'Imana iyo wigeze gusonza atariko bavuga yuko nyene indya zihari hameze neza ata mpuzu zibuze n'indya umuntu ajya agahaga ngo yo ngo basha ngo ngaha twaje dushonje ngo twipfuza inyama ngo ngaha ngo jewe ngo ndashobora kwiyumvira ngo ibintu ndi butekera abana nkabibura ngo rero ngo inyama zoze ngo ntibakurya wajya ibiharage kandi yari afise akaji mu ntoke ji nabyumvise mu kirundi ngo ni ji mu cyongereza ni juice yari afise juice mu ntoke mugabo mumva kandi twari dusonje nkumva umenga yari akamereye abana canke akakama ariko nyene nihagararako kandi twari dusonje bana b'Imana narisonje mugabo gusa naravuga ati ntacyo iyo ngiye noneho rero kuko n'icyayi mw'iyo ndege icyo navuga wa muzungu ni give me water ibyo kurya ntituzi kubirya mugabo abana banje uwo musaza wanje twari kumwe wewe amaspaghetti yarayanze mugabo jewe kweri navuye mu Burundi ntarajya amaspaghetti ntayo narinzi pe we yarayazi akavuga ngo reka ngo aya n'amaspaghetti mugabo numva noshira mu kanwa nkumva ibyo bintu singe basi rero twarageze byageze aho nyamama aravuga ambaza baje ndamubwira ntiburya rero aba n'aba hariho abaje hanaha ati hariho n'umuntu batwaye ahitwa wagawaga naka aca yumva biramuba ngo naka ko ari bamujanye wagawaga ngo ariko ngo kubera iki kweri ngo yango ntibishoboka bacatangura kuvuga ko agomba gukoresha ibishoboye kandi n'abarundi bamwe mu bari baje ku kibuga cy'indege bazanywe na government ya Australia
ngo bamukatishe kubera ufise umuntu ino barakubwiye kuzoja kuri mukuza baragukatisha canke waramaze kumenya igihugu uzojamo. Hanyuma nyene ambwira yuko nanje bonkatisha, ambaza ati wowe ugiye ati burya rero jewe bambwiye ko ngiye ahantu hitwa Melbourne muri Victoria. Ngo yewe nta ngorane, ngo ugiye Melbourne, ngo Melbourne ni heza, ngo mbere ngo na Bucumi Hilali, ngo niyari Bucumi ni Hilali. Abantu benshi babaye mu nkambi n'abarundi baramuzi kuko yavuga amakuru kuri radio Kwizera y'impunzi muri Tanzania. Impunzi rero zaramumva cyane. Hanyuma ambwira ngo niyari, rero ambwiye ko Hilali ari aho muri Victoria. Naho ntari kuboneka abantu bonkatisha gute sinari kubyemera kuko Hilali nari ndamuzi cyane mu nkambi nyene akora kuri radio Kwizera, kandi yari yarigeze kungirira ikiza. Hariho umuntu usibye kw'intahe mu Tanzania nagerageje kuyihutisha, hariho umuntu yari yaranzurumye igare, uwo Bucumi Hilali abari waringo aringaruriza mubo bakorana, abari waringaruriza basi canumva rero ko kuja iyo Hilali ari iwanje aramahoro kuko nari naramaze icyo gihe nzadajiwe kumutura ibibazo nari ifise, umudamu wiwe twaramaze kumenyana ibintu nk'ibyo. Hilali ni yari ngo kandi mperukayo ngo ni heza, ngo nta kibazo wowe ugiye ahantu heza. Ndavuga nti n'ubundi nipfuje kuja ahantu heza kandi mbese nyene nabibabwiye. Basi rero jewe rero nyuma naje kurira, naje gusiduka nyene mbona abari ngaho kw'icyo kibuga cy'indege bavuga ati rero burya nimuze mugende kurira iyindi ndege. Urumva hariho abantu bamenye ibyacu, kandi rero n'ikiza kihari nyabandi barabarundi baca jewe na wa muryango wundi baca baratwerekereza. Rero turagenda tururira indege ituvana aho Sydney itwerekeza ahitwa Melbourne. Tururira rero indege, tumaze kurira indege twaraje rero turashika aho Melbourne goho ntabwo byafata umwanya muremure. Tugeze Melbourne rero indege imaze kugwa turavamo, ubwo nta n'ikindi kintu twibaza, ntituzi ngo none kuko bwa bwa mbereho hariho wa Murundi yashobora kuvuga Icyongereza akaba yo kuvugira canke akaba yo nagufasha. Mugabaho naho tururutse ntituzi ya turiko turaja, ariko ya famiye twari kumwe turamenya ati burya twebwe ko turabarundi. None indege byahindutse n'abazungu gusa. Turagenda kandi bana b'Imana ibyo byose byaba nari narabyeretswe, kandi byinshi nari narabyeretswe nkiri umwana mutoya nkayoberwa ibyo ari byo. Nkabona wa muntu turakurikira abandi kuko urumva indege iriko irapakurura nyene abantu bavamo, kandi uriko uravamwo hose bimwe za ndege za Afrika oya canke imwe ya Kanemba oya, uvamwo nyene wisanga uri ahandi hantu kuntu. Basi ibintu nk'ibyo turavamwo turagenda. Noneho rero tumaze gushika hanze, ni ukuvuga bana b'Imana reka audio tuyigeze ngaha, ariko ca mbandanya na audio igira kabiri nkurikiza ingene byagenze turiko turava mu ndege. Mwarahezagiwe n'Imana.